ico gikorwa rero kijanye no gushiraho abazoserukira imigambwe canke inani z'imigambwe canke abigenga mu biro vy'amatora kiravugwa ngo kizobaho mu kwezi kwa gatanu. Kwezi kwa gatanu tuba tugeze mu matora nyezina, kandi abo bantu bategeza gutegurwa, kandi abo bantu bateza kuraba yuko imigambwe yaserukiwe ikwiriye. Aho rero babikoze gutyo birengagije ingingo ya 40 ivuga iti abahagarikira amatora mu kibanza kimwe kimwe cose cyo gutoreramwo bagizwe n'umukuru wabo n'abandi bane bagenwa n'umugwi wigenga ujejwe amatora mu ikomine. Abo bose bakagenwa mu biyandikishije kuzotorera aho hantu, bakagenwa hubahirijwe ko ivyiyumviro vya politike, amoko n'ibitsina biserukirwa bikwiye. None abo bantu bitwa yuko ari bo bokora icyo gikorwa bo muri sesi nibo bazi aba mu migambwe canke abigenga bazoba bitoza aho hantu gusumba abo bene kwegwa nuko kwitoza. Urumva yuko si igikorwa bokora bonyene, hano biratomoye neza ko bagikorana nabo. Mugabo iyi ngingo ntayo bashizeko, vyerekana yuko hari ico banyegeje inyuma, kuko ingingo itahari baragenda bagashiraho bo bishaje. Usomye nk'ingingo ya 61 n'ingingo ya 63 bishoboka gute yuko abatware bamwe bamwe n'umukuru wa seni bavuga ngo abantu baje gutora ngo no guca bavaho ngo bakagenda, canke nka bimwe twaboneje ubundi muri kamarampaka muri referendum abamandateri birukanwa, kandi bivugwa neza yuko abaserukira imigambwe abatoye aho muri icyo kibanza batoreyemo inyuma yuko ivyo gutora biheze batoramwe abantu batatu bafasha mu guharura mu bantu batoreye kuri icyo kibanza.